iyo utakaza igihugu cawe upfa witwa impunzi. Harashobora ona nabo bahungira mu Rwanda hashobora kuba akantu kamwe gusa baguha 24 heures gutaha iwanyu. Je novuga ko yihenze cane kubera nta kintu gishasha azoba agiye kuronka mu Rwanda. Kandi washobora kuba afise abantu benshi bamwoheje kuko abantu bakuriye mu mahanga usanga yahuye na bamwe bagwanya iterambere ry'igihugu cacu ciza c'u Burundi, acabona ko ivyo bamubwira nivyo kandi nimba yo yarakuriye hanze agaca ahura n'abantu bamwosha bamwereka ko Burundi ari bubi, bamwereka ko Barundi ari babi, bamwereka ko ibintu byose vyo mu Burundi ari bibi. Novuga ko yarohejwe yarahenzwe. Ahubwo rero uwo muntu ahagiye ntahazi kandi ushobora niwe mvuga ngo mumbabarire uja mu shamba utazi ugacinwa utazi. Rero ahantu yagiye ntahazi kandi rero urya sinovuga ngo nivyo yari asanzwe afise umuntu yamwoheje. Nta vyiza bikorwa mu Burundi kandi vyiza hari vyiza gusa. None kubera iki wowe ushaka kuvuga ati kuva uno munsi jewe kanaka nza mvuga ibibi by'igihugu canje mvamwo, ubu ushaka gukemura cyangwa ubu ushaka gushikanayo? Apana gukemura, abashaka gukemesha, abashaka gukemesha nako bashaka gukemura. Rero mu gihe abantu bari hanze je nibaza ko bohindura ingendo kubera ko mu gihugu canyu nize nifatire mu gihugu canyu igihugu cawe cakibarutse nikindi kintu ni kintu basi nicyo kintu topfa kuronka basha umuvyeyi apfuira mu ronkundi ikibura ntikiboneke n'umuvyeyi mama w'umuntu papa w'umuntu mwamwumvise abantu baba bari hanze za Dubai zaheyo ugasanga kuza akantu 24 heures kandi rero no mu Rwanda nuko ndamaze no kumva ko even nubwo ufise nationality uri nk'umunyamerika urashaka gukora insolite runaka ugasubizwa iwanyu apani wawe baguha 24 heures. Okay, kandi nawe ufise y'umugore ari famille afise umupapa n'umumama umupapa ko zikosa baramuha 24 heures umugore agasiga ego rero abo bantu ejo bakwirukanye Bella bakabirukana mu Rwanda bazokoko bataye mu Burundi. Kahisa uno munsi tuguhaye pouvoir ubushobozi bwo gukoza ico ushaka umurundi cyangwa umurundi kazi wese ajeje gusiga ivyondo igihugu cy'u Burundi wo bakorera iki? Jewe basingene bimbabazi je cyambere ntakizanye nzokwica umuntu singakora amaraso vraiment ariko wumve ko sinumva igihano no mu kuko ararengewe kwishwa arengeye sinumva ikintu bamugira urumva kuko akora ni kosa ribi kwihakana iwanyu basha nukuri abantu muri hanze mwihakana iwanyu n'umuvumo umuvye akuvuma upfa wangara nka gahini ni bari kahini ni umva upfa wangara. Rero je ntaco munano bakoze kuko ikintu kinini cyane basi niwa uramaze kubona umuvyeyi uramukoreye ikosa akavuga ati ndamugira iki ndamurya amenyo ndamwice nkora iki akabica akora. Rero nukuri ahubwo no basaba ko ntidukeneye kwagirira nabi bose imbabazi bakigarura. Umwana hari umwana w'icangaza bamaze ko umwana w'icangaza yaratusavye vyose aragenda ariko uburuhira asubiye iwabo umuvyeyi ntiyamwakiriye none ahubwo niwe yakunze gusumba umwana yigaruye. Rero niyo mpamvu baryo abantu bari hanze bahemukiye igihugu bavuga nabi igihugu bashaka gucafuza basi berekana ikintu kibi cose bakanafata n'ibintu vyo hakurya ya Kanyaru bakabizana mu Burundi wacu bakerekana ko umengo ni wacu urumva. Rero bajyana basaba ko bohinduka kuko ntitwova ngo twagira nabi ntaco umuntu yoronka ayo bakoza. Ndabaramukije abakunze ba Roy TV muri ko muradukurikira bivanye naho murereye. Uno munsi turi muri open debate ni deba. Murabizi ko tumaze kubabwira yuko tugiye kuza tubatamwo amadeba y'ubunyene, amadeba atuma muvuga natwe tukavuga, amadeba atuma mugira ama commentaire menshi cyane. Muri kumwe na hostess Bella Shaka na hostess Benishu, ndibaza muramubona ariteguye kandi araryoshe no munsi. Dufise rero mu guest wacu ni Raisa Kunda. Ndazi ko benshi muramuzi Raisa Kunda, murakunda kumubona cyane kuri Facebook, kuri TikTok avugira igihugu ni Kunda, novuga ati kundisha abandi igihugu sivyo none. Okay, reka amazina mwakire kuri micro za Roy TV ariko ntaramwakira umu hostess mugenzi wanje Benishu nawe nyene
reka yikore mugabo kugira ngo ndazi ko mukumbura akajwi kiyo murakumbura ukuntu avuga Benishu batemwe. Reka imbere ya byose mbanze shimira umutumire kubona yuko yakatwitaba. Twababwiye yuko rero tugiye kuza tubaha show zidasanzwe kuganira bigiye bitandukanye, amakuru yose muba mwifuza kumenya hirya no hino ko tugiye kuza turayabaha. Reka rero kandi ndabaramutse nongera ndabatumira kugira subscribe mubanze mu kiganiro vya Roy TV, amakuru mushasha yizewe. Nabashimira rero ko ikiganiro c'amasho tugiye kuza turabaha ko muzoza muraba kumwe natwe, ivyo muvuze ko tubaha byose muzoza tuga muri commentaire, cyo murako twacerewe ivy'imipira ndazi ko mubikunda vyene twarabibahaye, no musaba tugiye tubaha ibindi bijanye no gukunda igihugu no kugikundisha abandi. Turi kumwe rero na Raisa Kunda, abadasanzwe mumuzi araza kubidondora bihagije, arashaka ko bamaze kumubona batari bamwibuka, n'abandi bamubonye baca bamwibukiraho. Tuza guca tuganira rero, reka tumwakire. Turakwakiriye Raisa. Murakoze. Nitwa Raisa Kunda. Nkuko mubimenyereye abanzi n'abatanzi. Bantumiye kuri Roy TV. Sinzi icyo bantumiriye. Raisa agenda kwizavye ayo masoni nayiki kuvuga cyane uri kuri social media ubu komenga udusoni ni twishi. Mba ndi muhira ntubizi. Muhira urisanzura. Hama Raisa uraberewe, urasa neza mana yanje, oya sinovugira hejuru. Wow, urakoze. Okay. Naberewe. Thank you. Urakoze nawe. Okay, uno musi tubateguriye deba ivuga uku. Kubera iki Barundi kazi mudutega amatwi. Kubera iki abarundi gitwa ko bari mu bihugu abatwita diaspora bamaze kuja kuba Iburaya, Amerika, hanze y'igihugu cyacu Burundi, ni kuvuga monde diaspora entier. Kubera iki abo barundi igitigiri nyamunini si bose, ariko hariho amayirema menshi twenda no kudondagura, usanga bafata iwabo bagakura agashambara umuvyeyi yabonkeje, bakavuga nabi iwabo, kandi iwabo iwanyu haguma ari iwanyu. Rero Raisa ko tuzi ko aza kuvuga, arafise menshi avuga kuri no deba, nivyo bintu vyiwe yama yavuze ku ma social media. Rero turashaka kumenya ni kubera iki abarundi bo mu bihugu byo hanze, aba diaspora bamwe usanga bihaye igikorwa cyo kuvuga gusa ibibi biri ku gihugu cyacu. Nivyiza birahari, ariko nugo haba iciza kimwe kirabarya, ucumenga ico ciza ahubwo kije kibakura mu nkovu, ukamenga ibibi nivyo bituma babona yuko ati aha ni sawa, turaronse ibyo kuvuga. Raisa Kunda, first of all kwinjira muri deba y'uno musi, wiyumviriye gute kuja kuri social media ugatangura kuvuga ibintu bijanye n'igihugu kandi ugerageza kugikundisha n'abandi, uvuga ibyiza by'igihugu, mbese ukanakivugira, mbese ukiyamiza n'abantu bakivuga nabi? Icyambere sinovuga ngo ni wabimbwiye canke ni ibintu bantegetse. Icyambere je ndi umurundikazi, mugende umurundikazi, ndafise droit yo kuvugira igihugu cacu. Ntavyo kuvuga ngo navyumviye gute, ni ibintu nyene nawe nyene wovuga ati ndabikora, n'undi muntu akabikora. Rero bindi nk'umurundikazi. Ego. Raisa aragiye kuri social media, atanguye kuvuga igihugu. Eske ugitangura kuja kuri réseaux sociaux wiyumvise gute? Nta bantu batanguye kukwandikira bakugwanya? Mbega hariho abaguteye intege? Hari abakwese ko bagushigikiye? Mbega hariho n'abakwese ko batagushigikiye mu byo wari kuravuga? Izo message ahantu hose ziraba, hariho izimbwira imessage zibikunda n'izitabikunda. Bisigura ngo ari abantu baza bambwira Raisa ivyo ni kurakora navyo ziregana na politique. Je simona ko ari politique, kuko iyo ndiko ndabikora ndabikunze. Sindi wa muntu abikora avuga ngo nditeze iki ndahembwa, no. Nuko nabonye nyene bibereye ko ndabivuga. Hama abahari barahari bavuga ivyo nusivyo, n'abandi bantene bakavuga ati wow, bavuga ati hoboneka abandi nkawe. Yes, hoboneka abandi nkawe, vyosa neza, igihugu cacu gisanzwe gisa neza, cyo kongerekana, urumva. Rero niyo mpamvu mvuga ati nta kintu uzokora gikundwe na bose. Ego.
Tugushimire cyane Raisa, mwumvise yuko tugitangura twabwiye yuko turi kumwe n'umwigeme, umwe mu bigeme benshi asaze agaragara kuri rezo sosio avuga ivyiza biri mu Burundi, agaragaza gukundisha igihugu cacu ciza c'u Burundi abari mu makungu. Ego turamaze kubibona nk'akarorero, gusanga umuntu yaramanutse i Bujumbura, arabona amatara, ibintu bisa neza, ugasanga biramuteye isoni kuvuga ko avuka ruguru. Bishobora kuba ari navyo ko birashikira bene wacu bari mu mahanga, kumva ko avuka i Burundi, ca gihugu bavuga kwa kundi, agatinya kubivuga, ugasanga asigaye yararose nationalité n'ahari. D'abord nk'uwo ari nko muri Amerika usanga ati ndi umunyamerika. Uri umunyamerika gute kandi uri umwirabure? Urumva? Beni, hariho n'undi muntu nabonye ni Kajanine Yeah. la dame la Yeah. yasabye nationalité mu Rwanda, ati kuva ino tariki je ndi umunyarwandakazi, sinkeneye kwitwa umurundikazi. None Uburundi burabatera isoni ko mukomeza kubwikunkumura mwihakana abavyeyi babibarutse, ni kubera iki? Je nibaza ko butamutera isoni, kuko iyo mutera isoni ntiyari kubukuriramwo, kuko tugerageje kuraba imyaka kuva avuke ngaha mu Burundi, gakurira ngaha mu Burundi, akaba ahisemo kugenda gusazira hariya, yarahakunze, kuko iyo atahakunda yari kugenda hakiri kare. Igihugu yagiyemwo cari igihugu hafi kibanyi, nta tike nini vyari kumusaba kugira ngo ajeyo, ariko yagiye kubera ko akuze. Ashobora kuba afise ivyo yaragiye akurikirana, ariko ivyo yaronse mu Burundi ashobora kuba niho yize, Uburundi bwaramurihiye, niho yakuriye, yarafunguye ivyo mu Burundi, yarabaye mu Burundi. Nta mpamvu yo kuvuga ngo aragiye Burundi ntiyobwa kandi aribwo yakuriyemwo, aribwo yasaziyemwo. Ariko sha bishitse Raisa uno munsi ukumva ati Raisa agiye ku mukuru w'igihugu w'u Rwanda asavye nationalité yo mu Rwanda, ariko kweri ni nkuko bavuga ati namba uri umukobwa wari uwiza nk'akarorero, ukavuga ni bon kuva uno munsi nkeneye kuba umukobwa wa Clarisse. Ico kintu cumva gute? Ati ndi umukobwa wari uwize naturellement, ariko nifuza kuba umukobwa wari uwize, sinifuza kuba nifuza kuba umukobwa wa Clarisse Louise ndamuva inyuma. Tukiri ngaho Bera, turiwe turaja kure, bamaze kubibona nk'abakobwa usanga bava mu mafamiye atunze, ugasanga iwabo ntiharonka ivyo gufungura bimeze neza, ugasanga aragiye aravuze akakosanga ni umutantine mugavuga ngo ni nyina, ariko afise nyina ku gatumba. Yes. Urumva, ugasanga arahishiza kubera kuvuga ngo ikintu aronka we nyene ubwiwe. N'uwundi apfira ibanga akavuga ati mama nahakenye, azoguma ari mama, ahubwo nzokora uburyo bwose ndamuteza imbere. Biriya none ndiko ndabona ku bandi, nzoguma ndamwegera ko ari mama, nongere ngume nkora mama agere harya urya mutante ageze. Cane. Nuko birashikira abanje ashobora kugenda ahantu akavuga ati ahariya si wacu, ndi ngaha kubera ko ari habona, ariko afungura neza, ariko yambara neza, ariko ari hafata imodoka yiwe akayigenda vyose neza. Ahubwo ugasanga ngaha mu Burundi ntavyo yaronka, ugasanga ahisemwo. Ega harabantu ibintu nko guhemuka. Yes. Wo kwihakana mama wawe uba wambaye n'ibara mu bisanzwe. Ubu uri maconco. Yarakonkeje, yarakureze ugakura, ugasanga kubera ko uciye ubwenge, ubusa aho uronka utwitamira umunsi umwe, ucivuga ati daye ngaha niho iwacu. Hari n'abana batinya kwerekana aho baba, usanga nk'ubu je nibera ku Musaga, ndakubwira ati mba gukinanira, ko tuba ahantu hameze neza. Ahubwo rero Raisa, hari abantu rero bameze uko bageze mu mahanga, bice bibafata, ugasanga vyisanzemwo. Muga ivyo kunda gufata abantu bishima, ati rero mutishima sinovuga no gukwakana iwawe, wizera icuri, nta mpamvu nimwe kuvuga yuko utari Umurundi, kandi nta mpamvu nimwe kuvuga nabi Uburundi. Ahubwo hari abandi beza Bera nabo nyene zo kubavugako bagiye mu mahanga, nk'akarorero ari umusaba diaspora ko barubaka mu Kanyosha, baragiye mu mahanga ariko kandi baragarutse no gukora barabuvuga nabi. Bajya bavuga neza Uburundi, reka bajya tubanze tubihoze, tubanze dupambane n'ababuvuga nabi, kuko bajya nabi iwacu, si kweli? Bajya dusangiye urugamba, kuko bajya bariko babwubaka Uburundi bien sûr, ariko rero bajya ajya amaelema nayo nyene aza vyonga, kuko ona urutomate ruboze urushize mu matomate meza 10, inyuma y'imisi 2 izindi zirabora. Raisa, dusuye inyuma kuri rya nkuru ya Kajanine, warumvise amahitamo Kajanine yakoze? Je nibaza ko sina wenyene, hariho mbe Kajanine ni wa wundi ari umu DJ ni wenyene? Oya n'umumama kandi akuze yasavye nasi vyaciye kumbuga cyane, nawe ari umuririmbyi w'imideli w'umurundi kazi. Uwo ndamuzi, ego ndamuzi. Yarasavye yuko yoba umunyarwandakazi, kandi yabisavye openly no ku social media birasirikira yuko akeneye the rest of her life ayipasa mu Rwanda, yitwa umunyarwandakazi. Nivyo yahisemo wewe. Wowe ku giti cyawe umaze kubona ajya amahitamo ya Kajanine, nka Raisa akunda tuzi, wavyakiriye gute? Sinovyakira neza kuko ahantu wakuriye
niho wataye uruzogi uruzogi urahakuriye urakuze uranarongo ntiyarongoye mu Burundi oya ahubwo amakuru ya amateka yo kurongoga umenga si neza cyane kuko dufatiye kuri ijya decision yafashe kuko urumva nta n'imyaka myinshi twavuga duti yakoreye mu Burundi cyane we yibera mu mahanga ariko urumva inkomoko yiwe ni Umurundi kazi ego ni kuvuga imyaka yiwe y'ubukumi bwiwe namba yaciye aja hanze agatangura new life rero akacabona atumbaye umuvyeyi ati nkeneye gusazira mu Rwanda niyo mahita amufasha nkawe uri Umurundi kazi eske nk'umuntu nk'uyo umushyira mu yahe kategori uyo Murundi kazi w'umunyarwanda jewe Bella ari Umurundi kazi agafata ko ashobora gusaba nationality y'u Rwanda je navuga ko yihenze cyane kubera nta kintu gishashe azoba agiye kuronka mu Rwanda kandi washobora kuba afite abantu benshi bamwoheje kuko abantu bakoreye mu mahanga usanga yahuye na bamwe bagwanye iterambere ry'igihugu cacu ciza c'u Burundi acabona ko ivyo bamubwira nivyo kandi nimba yo yarakuriye hanze agacahura n'abantu bamwosha bamwereka ko Burundi ari bubi bamwereka ko Barundi ari babi bamwereka ko ibintu byose byo mu Burundi ari bibi navuga ko yaroheje yarahenzwe ahubwo rero uwo muntu ahagiye ntahazi kandi ushobora niwe mvuga ngo mumbabarire uja mu shamba utazi ugacinwa utazi rero ahantu yagiye ntahazi kandi rero urya sinovuga ngo nivyo yari asanzwe afite umuntu yamwoheje ego urumva ko n'iterambere ryiwe ndaza rikora mu Rwanda sivyo umuntu aramaze gusaba nationality ahantu mu Rwanda ni hafi yo tuma bisaba nk'ahandi hantu mu bindi bihugu biteye imbere apana ngaha mu Rwanda je vraiment nibisa neza ego okay aha rero twicare kuri yasije yacu abarundi bamwe baba diaspora bari mu mahanga bacafuza igihugu cacu c'u Burundi ego Beni ntituvyanse ego ntavyera ngo de si kwera hariho ivyo twabona ko bitagenda neza umwe wese yovuga ariko none gashahu konka nyokongwa gwa ya mahere oya uba wihenze cyane canke yo tuje muhiri wanyu ukashira ku karubanda uhateza rubanda nagira ngo ibibazo ubona wewe ugira uruhara kugira ngo bikemuke tubitorera inyishu dukora iki namba uri umujene ati gwaruka gu Burundi barundi kazi biwacu dukora iki sinzi ko nawe ico kintu mumaze kukibona kuko jewe sindabitahura none yemwe nuko ndabavuze mwiza bacha bavuga ati nje kubinjira mu buzima bwawe ariko hajya amayerema murayaza ajyanye burya hariho erema wibagiye bakunda kuvuga nabi igihugu urabona avuze akantu keza na kamwe Uburundi bukoze hari n'umurabona nauba none nta byiza bikorwa mu Burundi kandi byiza hari byiza gusa none kubera iki wowe ushaka kuvuga ati kuva uno munsi jewe kanaka nza mvuga ibibi by'igihugu canje mvamwo ubu ushaka gukemura cyangwa ubushaka gushikanayo apana gukemura abashaka gukemesha nako bashaka gukemura rero mu gihe abantu bari hanze je nibaza ko bohindura ingendo kubera ko mu gihugu canyu nize nifatire mu gihugu canyu igihugu cawe cakibarutse nikindi kintu basi nicyo kintu topfa kuronka basha umuvyeyi apfuira mu rundi ikibura ntikiboneke n'umuvyeyi mama w'umuntu papa w'umuntu rero igihugu cawe iyo utakaza igihugu cawe upfa witwa impunzi harashobora ona nabo bahungira mu Rwanda hashobora kuba akantu kamwe gusa baguha 24 heures gutaha iwanyu mwabumvise abantu baba bari hanze za Dubai zaheyo ugasanga koza akantu 24 heures kandi rero no mu Rwanda nuko ndamaze no kumva ko even nubwo ufise nationality uri nk'umunyamerika urashaka gukora insolite runaka ugasubizwa iwanyu apani wawe baguha 24 heures okay kandi nawe ufise y'umugore ari famille afise umupapa n'umumama umupapa ko zikosa baramuha 24 heures umugore agasiga ego rero abo bantu ejo bakwirukanye Bella bakabirukana mu Rwanda bazokoka bataye mu Burundi ariko mu Burundi niyo baja ariko mu Burundi barahihakanye nibo ko baza ngaha mu Burundi barahataye bisanzwe babona ko Burundi ari igihugu c'umucafu ari igihugu c'umwanda kandi ari ahantu heza cyane kahise ndakubaza ikibazo rero uno munsi baguhaye ububasha sivyo bwo gukorera icyo ushaka cyose umurundi wese aho cyoze igihugu ciwe ati kahise uno munsi tuguhaye pouvoir
ubushobozi bwo gukoza ico ushaka umurundi cyangwa umurundikazi wese ajejwe gusiga ivyondo igihugu c'u Burundi wobakorera iki? jewe basi ingene bimbabaza je cambere intoki zanje ntizokwica umuntu singakora amaraso vraiment oya ariko wumve ko sinumva igihano nomuha kuko ararengewe kwicwa ararengewe sinumva ikintu womugira urumva kuko akora ni ikosa ribi kwihakana iwanyu basha nukuri abantu muri hanze mwihakana iwanyu n'umuvumo umuvyeyi akuvuma upfa wangara nka gahini niba ari kahini niba wumva upfa wangara rero je ntaco munano bakoze kuko ikintu kinini cyane basi niwa uramaze kubona umuvyeyi uramukoreye ikosa akavuga ati masha ndamugira iki ndamurya amenyo ndamwice nkora iki akaba ico akora rero nukuri ahubwo no basaba ko ntidukeneye kwagirira nabi bosaba imbabazi bakigarura umwana hari umwana w'icangaza amaze kuba umwana w'icangaza yaradusavye vyose aragenda ariko ubu ruhira asubiye iwabo umuvyeyi ntiyamwakiriye none ahubwo niwe yakunze gusumba umwana yigaruye rero niyo mpamvu barya abantu bari hanze bahemukiye igihugu bavuga nabi igihugu bashaka gucafuza basi berekana ikintu kibi cose bakanafata n'ibintu vyo hakurya ya Kanyaru bakabizana mu Burundi wacu bakerekana ko umengo ni wacu urumva rero barya no basaba ko bohinduka kuko ntitwova ngo twagira nabi ntaco umuntu yoronka yobakoza nibagaruke rero basabe ikigongwe canke simvuze ngo banagaruke ahubwo bahinduke bavuga ikintu uko bakibona kandi umwana abavyeyi baratuvyara bakaturera umwana hari igihe umwana aza gukora mu ziko umuvyeyi akamufata urazi umwana nta bwenge afise waravutse uragira kuri ya etape yo gukora ugakora umwana yavura ukaza gukora mu muriro umuvyeyi akagufata kandi ukoze woshe ariko umuvyeyi akakureka umuvyeyi yarakonkeje ntiyagutaye mu ruzi umva ikintu aya amasirago aba yaraciyemo ariko ukaza wumva urakuze ndazi barya bose bavuga nabi abavyeyi babo bari ngaha barya bose bagaca bagenda minini bagaca bagenda rero novuga ko bareke ndazi abavyeyi babo baratuntuye pe kuko barabibwirwa barabe basaba imbabazi canke bikubita agashi bo nyene bahinduka bavuga ati ibintu turiko turagira sivyo reka twisubireko rero niyo mpamvu iwanyu hazokwamara iwanyu naho hazoba ari mu Gisaka hazokwamara iwanyu kandi ntuzoreka kuhaja ngo ni mu Gisaka ahubwo gerageza icotuma haba hamwe ushaka wewe nyene uvuga ngo hasa nabi gerageza ukora icotuma hasa neza ego Raisa tugushimiye cyane tukiri ngaho nyene bavuga yuko urwaruka ari Burundi bw'ejo aho turifuza ico ubwira urwaruka kugira ngo rushobore gukunda igihugu congere kirikundishe n'abandi hari abantu n'umunsi bafata minenegwe uko bivuga bakanarengana ugasanga bari no ngaha mu Burundi bariko bagira commentaire mbi wewe wavuze zose rucimviro c'uwawe ugasanga aho bagushigikiye tube babiri batatu bane dushobora kuvuga ijwi rigere kure bagukundisha igihugu abandi ugasanga nabo babaye wa mbere uvuga commentaire kabi arugwaruka wewe wabuze ivyo ukora iyo n'inzara ibintu vyinshi naka kajambo mva umubwira uno mwanya kugira ngo urwaruka Burundi bw'ejo rukunda igihugu rwongere rukundisha n'abandi jewe nibaza ko abajene abantu turi mu rungano n'abari munsi yacu n'abadukuriye kuko urabona je ndashaka kuba mfise nk'imyaka nka 10 nk'akarorero ariko sivyo mfise nkabasumvye mind umuntu afite 20 rero ntibavuga abantu baba bansumba ngo ndababwiye nabi cyangwa ndababuriye isoni nabo nsumba nabo tungana ndasavye muize tujijuke gukunda igihugu cacu tunagikundishe kuko ivyiza vy'igihugu ni vyinshi sitobwe ngo muje mu vya politike ngo mu biki nibi ivyiza vyo kurata vy'igihugu cacu ciza c'u Burundi ni vyinshi umuntu umwe wese avuga ati jewe ndi umurundikazi ndi fier yuko ndi umurundikazi canke ndi umurundi uvuga ukuri ko igihugu cawe ukibona igihugu ni ciza ni igihugu c'umutekano abajene muze muhaguruke mwerekane igihugu cacu mukunda igihugu cacu n'ibindi bihugu birerekana ati urabona mu Rwanda naho nyene urabona umuntu naho mufitaniye bifu uravuga ikintu ciza amaze kubabonako abanyarwandakazi n'abanyarwanda baravugira igihugu cabo n'abantu bake nta n'abantu je ndabona mu Rwanda bo bari bake ndabona bihakana igihugu cabo canke ngo baje kuri social media bakivuge nabi I think bavuga ngo icyo utarimo uragisuma nibasume nawe ubwenge ku bandi bavuga ati turabona ko abajene mu Rwanda kandi ni nabeza muramaze kubona ko hari n'abajene beza
ni beza suko tuvuga ngo niba abandi bavuye guca amakara ngo bace baza ngo bavuge ibintu ngo je sino kwa kuja kuri kamera ngo kuba nsa neza mw'ikiniye oya ubwo bwiza nyene bwanyu turabukeneye muze muvuge igihugu cacu igihugu cacu kiboneke ko cibarutse abana beza cyane bafise umutima kuba mwiza si kuvuga ku mubiri bafise umutima mwiza ego bari proud n'igihugu cabo muzere duhinduke abajene muhinduke murabe mwijukire gukundisha igihugu cacu murakoze. Merci beaucoup Haisa Kunda, hostess Bella Shaka Benishu. Turabakunda cyane. Benishu sinzi ko icyo yongera kugira ngo dukore ikiganiro cyacu no munsi namwe turabakunda mwese muriko muradukurikirana. Ikiganiro mwacumvise kandi twabasezerane ko tutazohengeshanya ibiganiro bitandukanye na je na Bella Shaka tuzoba turi kumwe zo turabahasha kubwiye bitandukanye ariko tukiri muri no deba nyene no gantumira ugwaruka nkanje aho tungana abatoya n'abakuze kunsumba muze tuvuge ibyiza by'u Burundi ugasanga birahari byiza ariko numuko munabivuga ni mubivuga abantu babimenye kandi ni mugikunde kuko ejo nico tuzokwibarukiramo abana bacu nico bazokuriramwo nitwe bwenyene zizoguteza imbere ndashimira cyane rero no mutumira wacu kunovuga guti ingingo nziza yafashe yo gufata umwanya bafite byinshi yokora bafite ibindi yovuga haba kuko turasanga telefone dufata ama video tugasubiramo indirimbo z'abandi atari n'ivyo wacu twagize ugasanga tukuma YouTube two dukora n'ibindi ariko warafata umwanya wiwe muravyumva agafata umwanya akavuga ibyiza byabaye mu Burundi akagira icyo bivuze kandi benshi murambona mu makomantere bamutuka bamubwira amajambo atabaho bamuca intege ariko wene ntarambirwa amaze igihe kinini ariko arabivuga asemerera novuga ariko mbeko ndangiza ndabatumira kwifadikanya nawe mumufashe mugaragaze muvuga ibyiza biko birabera mu Burundi mo dufatane mu nda kugira ngo twese dutezanye imbere ndabashimira cyane rero ndabasaba kugira subscribe manda mukwikanirwa bya Roy TV amakuru mashasha yizewe. Au revoir. Uburundi ni wewe, Uburundi ni jewe. Coup de chapeau Pasi Pro mwirambire turi kumwe ciao ciao. Imutangwa muri Roy TV. Ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Icyo utarabona uterekwa no kuramba. Bintu nyaragase duhuriye muri Roy TV. Ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV. Amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV. Ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV. N'ahandi uzosanga ibihangange atari muri Roy TV. Nyaragase nshutinduta muri Roy TV. Atandukanye, ibica bigacika,